leta y'u Burundi ifatikanije n'amashirahamwe mpuzamakungu OCHA, OIM, PAM, FINIWAP n'izindi batanguje igikorwa co gusubiza muzabo abaziteshejwe bivuye ku myuzurira y'imvura yateye muri zone Gatumba ni muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Nkuko yabimenyesheje Imelda Sabushimike, umushikiranganje wo gushigikirana imibano agateka kazi na muntu iterambere ridakumira mu vyago vy'imyuzurira ivuye ku mvura Uburundi bwaciyemwo, abantu barenga 6,900 baregeranirijwe mu masite ari muri komine Mutimbuzi, harimwo abahoze bapanze n'abahoze baba mu mazu yabo. Muri no komine ya Mutimbuzi na cyane muri zone Gatumba, imiryango irenga 3,000 akaba ariyo yashikiwe n'ico kiza kivuye ku mazi ya Rusizi yataye inzira agasesera mu makartie ya Gatumba. Bamwe muri abo bakaba barashoboye gusaba indaro mu bagenzi canke ababanyi, abatashoboye kuronka amahirwe yo kuronka indaro nabo bakaba baregeranijwe mu masite 4 ariyo yaya: Kigaramango aha turi, Kinyinya ya kabiri, Sobel na Mafubo. Muri ivyo bibanza harimwo abantu bashika ku 6,953 bagizwe n'imiryango 2,740. Muri abo imiryango igera ku 1,628 bakaba bari bapanze. Iyindi miryango ingana n'1,112 bakaba bari bafise amazu yabo babamwo. Muri abo bafise amazu harimwo imiryango 527 ishobora gusubira muzabo, imiryango nayo ingana n'585 izokwimurirwa ahandi. Muri abo imiryango 1,000 igizwe n'abahoze bapanze nibo bazotangura gutekererwa agafashanyo k'amafaranga 150 byo kuja kurondera izindi nzu zo gupanga. Abari bafise amazu yabo nabo bakazokubakirwa. Mu nteguro twakoze hakaba hazobanza gutekererwa imiryango igera ku 1,000 igizwe n'abahoze bapanze, hanyuma hace hakurikira iyindi miryango 624. Dushaka kandi ko abashobora gusubira aho bahora baba ariko hadategwa n'amazi bazokubakirwa amahema nkuko byamaze kugirirwa abamaze gusubira iwabo, babe barabamwo hanyuma basanurirwe canke bubakirwe. Ariko ivyo bikazoba baramaze gusubira mu maparasere yabo, gutyo bave mu buhungiro bidatevye. Abari bafise amazu yabo ariko badashobora gusubirayo kubera ko amaparasere yabo aguma yuzuyemwo amazi ku buryo batosubira kuyabamwo, leta yafashe ingingo ko yobimurira ahandi hantu hadategwa n'amazi kandi haramaze kuboneka. Ariko mu kurindira ko bimukira ahandi mu maparasere yo kubakamwo amazu yabo, bazoba baraja kuba muri site Sobel. Twashaka rero ko abahora bapanze bose baronka amahera yo gupanga bakagenda gupanga aho bifuza. Abafise amaparasere mu Gatumba atarimwo amazi baronswe amahema baje kuba mu maparasere yabo, baze bubakirwe ariyo baba aho kuguma mu masite. Abadashobora gusubira mu maparasere yabo muri Mushasha ya mbere, Mushasha ya kabiri na Gaharawe baze bimukire muri Sobel mu kurindira ko bimurirwa muri parasere zabo mu Maramvya kuko zaramaze kuboneka muri iyo zone ya Maramvya. Ivyo bikorwa twashaka ko biherana no ku kwezi kwa 3 ngaha muri Kigaramango kugira duce twugara burundu
iki kibanza mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu, ya mvura nyinshi yo mu kwezi kwa kane isange abantu barahavuye. Kubakira amazu abantu dutegekanya ko vyotangura mu kwezi kw'indwi imvura imaze gusubira hejuru, haba kububakira mu maparasere yabo mu Gatumba canke kububakira mu Kigwati mu Maramvya. Hano muri ino site ya Kigaramango imiryango igera ku 402 y'abahora bapanze amazu niyo iramutse ironswa uburyo bwo gupanga amazu, eka mbere n'ibikoresho bitari bike bakaba baza kubironswa. Iyi miryango iramutse isubizwa muzabo iza kuronka amafaranga yo gupanga amazu angana ibihumbi 150 ku muryango umwe. Ibikoresho byo mu nzu, imfungurwa zizobamaza amezi 3, ariko izo mfungurwa bakazozironswa bamaze kugera mu mazu bazoba bapanze. Mwijambo ryiwe buramatari w'intara ya Bujumbura yashimye ico gikorwa co gushika kwabo bahuye n'ivyago, agasaba ko bobandanya bashigikira n'abandi bari mu yandi masite. Eka n'abanyagihugu baronkejwe ko gafashanyo bakengurutse, ariko bakabona ko iyo mfashanyo idakwiye narirya ivyabo vyose vyatwawe n'imyuzurira y'imvura, bakabona ko bagikeneye gufashwa. Mu byukuri ubu buryo ntibukwiye ntiwagije, ariko twumvise ko leta irabizi, yatubwiye yuko bagira iki badukurikirana aho turi, kuko aho tugiye muri leta n'ubundi ko irahazi, yatwemeye ko dukurikirana, gusa iba iradukuye ngaha, kandi ngaha twe tubabaye nabi cyane, ariko uburyo turose n'akarusho sicyo kimwe nuko twari ngaha handi. Turakenguruka cyane mu by'ukuri, ngaha twaboneye ingorane nyinshi, ngaha twarahuye n'ingorane z'ingwara, hari n'undi ko twigeze kudutera inyongori, imbaragasa, ibinyamugera n'ibindi. Aha twe tuhabaye mu buryo bubabaje cyane, ariko turashima cyane ko leta itigeze duheba, yakomeje itwitaho, nako itakoze kuko ntitubaye aba mbere. Hari n'indi migwi yamaze kugira gute gutaha, ubu natwe murabona ko tugiye tugira amahirwe kuva ngaha, kandi leta twumvise neza ko ifise intumbero n'aba bose ko bategeza kugira iki kuva ngaha. Nukuri n'amashimwe menshi kuri leta n'abayifasha. Twakire neza kubera ahantu badukuye hari ahantu hari ingorane, twahora n'ibyago byinshi, amasanganya, abana kurona kari impande y'ibarabara, abandi bakaja mu byo bizo ngo bagiye kuroba, ugasanga bako bararibwa n'ibikoko byo mu mazi, amavunja n'umwana mutonya ugasanga agwaye ibivunja, ibinyongori no mu matwi, abana byabaca mu matwi. Rero turashimiye leta dukuye ahantu. Ikibazo nakunda guhura naco nuko kubera ahantu ari ndahamenyereye uburonderero, gufungura nabi, nyene imbeho, abana baguma bagwara kubera imbeho. Nako dufise abana bato ego harasabwa nk'agatahe, utwombo dufise agatahe nyene kugira aho tugiye twiyungunganye, ko twagiye gupanga n'amazi azimvye mugatuma katamazi asigaye. Nico gisagara cyo ne twa dufise gifise inzu zizimbutse, waronka n'inzu ya 15, ariko ubu tugiye gupanga inzu za 50. Urumva nk'ubu aho ugiye gupanga gusaba amezi 3 ayose yabaha yose, usigara n'ibihumbi 10 byo kugaburira abana. Urumva ko dusubiye mu bundi buri bwa buzima nyene bubi. Nkuko umushikiranganje Imelda Sabushimike yabimenyesheje, ico gikorwa co gusubiza muzabo abanyagihugu bari begeranirijwe muri site ya Kigaramango ko kizorangirana n'ukwezi kwa gatatu, nayo abo amazu yabo yabomotse ngo bazokubakirwa guhera mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2021.